canke usanga umusheri wawe ari umusitari none izo femme ni ntama y'abayurinze ni vyiza cane ni ntama y'abayurinze erega ni jewe nyene nurava bitwara kure inde wewe bravo turaberanye twajanishije murabizi ntabwo nigwa ndavuga murabizi twahuriye mu kiganiro nabonye nuko yagerageje kunyigana yaje kwigana emera ko kimena kuko wankunze uko nyene menya ko kimena ikindi na nagukunze uko nyene tugende inika ndagukundira rega nico gituma uno munsi waberetse urabashize uno munsi bashiriye ku mugaragaro umuntu wahora unyegeza nico gituma ntiwahora ukora ikiganiro umeze uku uno munsi urabashiriye live hari n'akandi nagomba kuvuga rega hagiye ugiye kuraba hari abasitari bishinga bari muhira ngo na mashowbiz rega carakemutse muri iyi minsi turimwo ubu turagenda n'agafukamu agakingirizo k'umuntu sivyo gisigura yuko nabigisha imitwe ntimwishinge muri muhira kambara ugashire ko ngaho uzibire hama uriye bisi ntawe uzomenya uwo uriwo ugenderondera ubuzima hamugaruke ufiringe soku ani wishinga uri muhira ndakurahiye nkesera kizokumera n'umukondo kuzwirane umuziki w'Uburundi abo baririmvyi mubona nimbejo ntihazo zagusaba umuntu agusaba ntibyo bihumbi ijana uzobimuhe kuko ntuzavukangwa najya amarezo sosiyo ubona bishinga bariko ngo mbebavuze kuberwa ngo ni ku mafoto benshi ni social media ugiye kubiraba abandi n'imiti navuze ni mu buzima busanzwe ni ngorane muga ku marezo sosiyo n'abantu bakumaka urumva ushatse kuvuga yuko umuziki w'Urundi uzofate abaririmbyi batandatu bo mu gihugu batandatu hama bandikira uvuge nti nzoza tugira dukwana ikiganiro muhira aho muba canke naho upanze ivyaro byose nta kibazo upanga uba muhira utamuhira mugaho aho nzoze tukora ikiganiro ndasubiye mu ntanzigirimwo ariko ndabizi ko hari abo biryoshe ko muhurira mu birori ariko mutohurira hehe muhira aho baba salut abakozi ba Isaac TV muramuze neza je ndameze neza ndashimana turi kumwe namwe mba numva ndyoheje vraiment sinzi murabizi namwe so sikimwe kukindi kandi si stress ariko umuntu byabaye nimvise ngo no muganiriza kuko ngo kiramena reka kandi mbanze ndamuramutse hama aca nabibwira uwo tugire tuganire ni sawa turameze neza frame umeze neza nukuri turashima hadi termino ico gisigura gisigura ni pambana hadi termino ni pambana hadi mwisho hadi kieleweke watahuye oya navyo natahuye bisaba usiguri yakubishira minzigura gatuse nk'ababicaho gatwa mu kirundi mugano gwa karore bakunda kuvuga nti ivyo ukora urabikora mpaka ushitse ku kintu wawiyemeje bisigura ntiwatangure nga kuri Isaac ariko waravyipfujije gushika uhagize iki uhageze umva indoto yawe warashitseko canke hari ibindi bintu bibura indoto none ngaha kuri Isaac bari indoto bandanye impambana nimushaka kuhava sizo ndakubwiye wa mugabo we nibiki wewe kushaka kunyinjirira bavuga ngo nuko bizaho ni malaria bavuga ngo nuko bizaho ni malaria kake rero nanje ngo ari malaria gusikira ndagushimira nuko wambwiye impuzu nambara ubwo bakureke vre murarenje nagize iki nzi ko wambwiye ukuntu nza kwambara sinanzi ko nawe wambaye uko kumece mbona motive bakunzi ba Isaac TV murayibona birakaje cyane umugabo asanze gaha kuri Isaac TV ntababeshe urumva yirangije nyimba yabwiye uwo dukorana kugira amenye ukuntu nambaye kugira nyigane ivyo nanje ntavyonze mvuga ko nkunda nawe ukimena ndabizi ko gikumena ndagukunda kubera none unyanka dufiki kubera nyine ndakwanga reka kubishira minjigo rero shaka ndagukunda ku ngufu ivyo nitwo bipfa ndabizi ko gikumena mani base dukora ikiganiro je kandi kunyinjirira nibiki wewe nagerageje reka tuge twagiye
banzu baramutse kwanza ndabaramukije aho muri hose ariko muradukurikirana Imana ibahezagire no kubavuga none je ninje ndakwigisha kuvuga niko numvise ngo abantu bose bagiye kwa Isaac TV bacu bavuga iki ni kimizima ni kajavuga inshallah niko bavuga yari ni novuga ko ni pambana hadi time ino wa mwana wanyu wa murimbyi wanyu Mr Kiramena Mr Pambana amazina yose ndayakira. Okay, reka tugende nabivuze. Tugende ku ndirimbo yawe. Sawa twagi. Ikibazo cya mbere fise ni wowe yandikiye cyane. Kuba ari je nayiririmbye ni je nayandikiye. Oya singo sipane sisema ko wayanditse wayiririmbye bari wowe wayanditse. Ni wayandikiye none. Oya neko ndakubaza ni je nayandikiye. Okay. Oshaka kuducishirizamo gato. Gato. Kubacishirizamo. Ntimuvyumve cyangwa muvyumve. What up my people ndababwira ivyo mutazi abasare benshi bubu murabazi bose siko bubaka urukundo bavuga siko rushika ukoze ubugena bayiyahuye uvuze rimwe kabiri abayagiye kesa amahera bayatwaye ubukene n'amahera iyo bihuye nakajegeza kiramena ngo ugize ubugena bagize iki abayiyahuye ndabizi murabizi oya aho onye niwe wayanditse turagenda buke buke abasare bose ngo kiragira iki ushaka turagenda cyane ntangura abastare bamwe wavuze bamwe murabazi kandi sagashishwa rumuri ndashaka rero kuko urumva bamwe urabazi nawe wabanditse ko kubera kubanza ndabazi kuko nanje ndi muri rimwe ndashaka batatu kimena cyane gusumba nta mazina nashizemwo iyo nshiramo mazina uwa mbere kimena ni jewe kirakumena igiki ico nyene ni giki reka gusamaza abantu sindiko ndabasamaza ndakeneye kumbwira ico kintu kimena kandi aha rero gasa amahoro tutambwiye ikintu kimena urumva wabuze amahoro urumva ko wabuze amahoro mpaka ndakubwiye mbwira ico kintu kimena n'abandi babimenya urumva wabuze amahoro urumva kuryama nico gituma waje wavuze ati je frame ifa kuno musi tubonana je umbwira ukuntu kimena ushaka kwimenya yego uzorongoga uzokimenya umva ikintu kimena umuntu babimenya nuko barongoka none kutinya kubaka ni kubera iki nari muse mu misi zavuze ngo wari waronse umuntu mugagu propose kugira mariage mu gihe turacaje live sinzi watinye kuva kuri kamera cyane oya sishwa bakubwiye yuko umugore utaja kuri kamera oya niko ndakubaza oya ni shwa yanje kujya nshaka kuvuga ati no musi nubu kumva nagiye cyangwa iki nico gituma rero nubu nshobora byumva nawe tubandanye ndashaka rero umbwire mwabo bastari waririmbye abo kimena hajya tuvuze abastari wowe wumva oya abastari n'abantu bazi kandi wavuze ngo warapreshije mu baririmba abantu rero b'abastari turabazi n'abandaground murabazi n'abajya abandi bibagiye abasireyi n'abaslay queen uzi beshi wewe kandi usa yuko muhura n'iminsi yose n'abaslay queen fisura yabo kuko mucubana naco kenshi nico musa naco iyo ujawuse warabigiye mu byo bintu inyuma y'ikiganiro aza kubimbwira neza inyuma y'ikiganiro ko ushaka kubibahije rega ni wo muco dukeneye ndakeneye rero umbwira abo bastar dufata oye nka batatu ndibaza ni bake canke batanu bashoboye mena cyane urazi ko hajya tamazina nashizemo ataye washizemo nuko washatse kwindirimba igenda kujya ariko sikora kutabaza ngira abaririmbyi wowe uzi nta nzigirimwo ni gwa rukundo kandi ni gwa rukundo bavuga ni uza gukira ingwara yagira iki arayirata ngira abaririmbyi batatu uzi abahamaze imyaka 5 barubatse ugwabo baragize mariage ugwabo imyaka 5 bazwi nyene barikone bazwi urazi ko umurundi kazi kandi ukunda umuziki w'u Burundi ntubishiremo inzigo wagize isoni yo kubavuga oya abo ndiko ndabona umenga imyaka 5 ntirashika
mbwira batatu basuzi rero basi ibiri canke itatu ibiri bazwi nyine bari bakomeye ibiri hariho Big Fizzo Imana ishimwe kubera iki Imana ishimwe none numva ko yaragize mariage ubundi ninde Mbida ataragize mariage ubundi ninde na bosi wanje yaragize mariage mugamya eka na bosi wawe kandi ajya nawe araririmba yararimba nawe asharabiheba hafi ntiyabihevye ntabyo nzi vyonye nuko atandirimbo yo ndumva nimba tanzigo irimo none utagiye kuyiraba wocu yumva gute okay utagiye kuyiraba wocu yumva gute urabona hajya ubuzima tugiye kuraba kenshi abaririmbyi novuga ko twumve abandi nabo mu bakobwa ndabuze umukobwa wabuze nibibacu kandi ndibaza ko bageze ko barongogwa ndibaza ko hoba hageze uravye imyaka yabo none kugera ni ku myaka canke ni decision canke baraja bakavayo Sivyo nabyo nzi ubwo uri ko je nakubajije sinzi ukuntu byagarutse mbaza wewe okay novuga ko hajya wumvise kiramena harimo ibintu byinshi novuga ko bimeze gute harimo ibintu byinshi ko twiyumvira gusa ivyo nyene warogiye kuvuga gusigura ivyo yereje kubasigurira turabizi ko hari abaririmbyi bamwe bashoboye kubaka izabo Imana ibahezagire n'abandi bikigoranye bivanye binini na biri jewe ndapanze mugana bajya wambwiye bubakanye oya bubakanye abasitari murakomerewe antuka hariho abadapanze nk'abangana urafise umugore nawe washatse kuvuga umugore umugore ntiyaragera nawe rero n'abandi ntiyaragera kandi si kuvuga ko imyaka nawe iyo umaze kwinjiza umuntu mu nzu hama kabiri gatatu ntibikunde ko mushobora kubana cyangwa mukabyarana ntuba ufise umugore ntubazanye umugore ivyo ntabyo nzi je ntabyo uzi sinzi ko bavyita nturakura mwana uzobibona hama ikindi nagomba kuvuga ko hajya muri kiramena harimo ibintu byinshi ntibisigura ivyo nyene dushobora twavuga gusa ariko ikintu twahagarara ko n'ukuntu abaririmbyi twinyegeza tudashaka kuvuga uko turi mu kugira abantu bamenye uko turi urukundo baririmbo sigo bagira ikibereka benshi ntibari bayivuga ni urazama n'ukuri bijya bintu babizi nzogupfira kabiri gatatu kazamba ngo nakana naka ngo ntibari kiri kumwe mugango aramusigaraye umwana wiwe akanaka naka cyo usanga ari ibintu bibabaje kandi vyitwa ko bavuga ko abaririmbyi turi cirori akona gaswahili numva na gaswahili bakazi genda kazi kocha tuvuga ko ni abantu bashobora kuturabira ko mugira bahinduke igihe rero byitwa ko ari twa bashobora kurabira ko ifo ko bagerageza rero kandi tugerageza bakabona ivyo nivyo tuvuga bakabona ko ari ivyo mugibi igihe ibintu tuvuga usanga atari ivyo tubamwo usanga kenshi ari ibintu bibabaje nico gituma mvuga nti rero abo baririmbyi mubona nimbejo ntiyazoza gusaba umuntu agusaba ntibyo bihomba ijana uzobimuhe kuko ntuzavuka ngo najya amarezo sosiyo ubona bishinga bariko ngo mbe bavuze kuberwa ngo ni ku mafoto benshi ni social media ugiye kubiraba abandi n'imitiza navuze ni mu buzima busanzwe ni ngorane muga ku marezo sosiyo n'abantu bakomeye nivyo dufata nibaza ko nabaririmbyi kuko abandi baturaba ukumbure wowe urabashaka kubabona ariko abandi ntibari ngira abaririmbyi wo mumaji bakomakomeye uzi muhiri iwabo aho baba canke umaze kugenda kugirana ikiganiro muhiri wabo aho baba ya kandi bari sanse kuza aho tukorera twoja muhira gute ntimuriyumvira kugenda kubatemberera kubera iki Ese abo tuzinanye nk'abagenzi uragenda ndabizi ko ndasuye mu ntanzigirimwo ariko ndabizi ko hari abo biryoshe ko muhurira mu birori ariko mutohurira hehe muhira aho baba nawe uri muri kategori ya yuko muhurira mu birori ukomeze ni pambana hadi terminal ubuzima bwibanje mbayemo ndabuzi hari nakandi nagomba kuvuga rega hagiye ugiye kuraba hari abasitari bishinga bari muhira ngo na showbiz ndabere ega carakemutse
muri iyi minsi turimwo ubu turagendana agakingirizo k'umunwa sivyo gisigura yuko nabigisha imitwe nimwishinge muri muhira kambara ugashire ko ngaho uzibire hama uriye bisi ntawe uzomenya uwo uriwo ugendera ndera ubuzima hamugaruke ufiringe soku ani wishinga uri muhira ndakurahiye nkesere kizokumera no mukondo kuzwirane umuziki w'Uburundi urumva ushatse kuvuga yuko umuziki w'Uburundi nta kigenda uzofate abaririmbyi batandatu bo mu gihugu batandatu dufate 10 hama ubandikira uvuge nti nzoza tugira dukora ikiganiro muhira aho muba canke naho upanze ivyaro byose nta kibazo upanga uba muhira utamuhira mugaho aho utuye nzoze tukora ikiganiro 10 ni bakwemerera kandi wambwiye batandatu oya nadugije nagize 10 urazi ko mu Burundi turarimvye benshi ifo tugize batandatu mu matyo tubaminimiza 10 tuzovugana mu nyuma ibiganiro nzobibona kuri Zake TV uwo no mutwera aramaye mutwe birakaje mugariko uzogende neza ntuzava kubitwa nk'abaraho hari ababaci oya wavumbuye niho nkeka bagukubita none mwabivuganye sawa oya mugabo umenga hari ibintu Jean uri kuraduhisha fobora uko nyene oya nta bintu abayishije ariko novuga ko ngerageje gusigura gato urana hari n'ibindi bintu navuzemo by'amani ibintu dukoresha bya YouTube et voilà ibintu bya Twitter Instagram ibiki ngo ujya musare n'uwa mbere kuma views ujya n'uwa mbere ariko bajya nyene tubona ko agira iki nta n'umunsi ndabona bakoze ikiganiro bavuge nti kujya bavuga ati ngo dufashanye bavuga nti bakunzi ba Isaac TV mwe ko muraraba ejo nejo nimba ushaka kuririmba genda je muri studio uririmba kunuku ururimbo rwa urufate urutwaranaha uzoronka none ndakubaza ivyo ushaka bitware kuri social media canke wowe umurondere hama kabikubwira uko turagenda buke uvyumva araza kubitahura kuri agataka ko Burundi turiho ndabizi neza ko umuririmbyi vyitwa ko azi ivyo ariko arakora account yiwe ya YouTube uza gusanga atayikurenga kubutaka bw'u Burundi rega ni presque bose kubera iki none kubera ko ngaha nta biro ya YouTube hari wabise ukumena nta biro ya YouTube hari kugira ngo bagende bagiranire partenariat none yumva ko hari ibintu bikibura none ni mu muziki nivyo mvuga nti rero ejo tukaza tukabasaba sponsor muziduhe ntimave mwiyumvira ngo turafise amahera menshi turatunze ibi nibi mu ndirimbo zacu zirahitinga no ni mudutahure wavyumvise oyaje gusa hari kibazo cyanje uri kurabwira batatu rero ba mbere ikibazo cyawe cyangorane yawe singorane ni kibazo batatu wafatiye ko kugira uvuge ati Rayema kiramena ubwa mbere narifatiye ko kuko ni jewe nyene nayiririmbe gawe mwabo bafite amavizi menshi nurimo tugenda buke amavizi menshi usiguye uko wavuze Jean abo usanga nakarero erega abo nyene abastar nyene uza ukiri ingwara rayirata kandi imbere yuko utosoye ijisho rya mugenza ibo fo kubanza ugagira iki rero mvuze abaririmbye nanje ndimwo rero navuze abaririmbyi bose rero sivyo wa mbere ni wewe umviriza rero nkeneye abo bantu batatu urumva abantu urumva basa batatu kimena mbwira amazina navuze ndabakubwira je ndakubaje wewe nyene mu ndirimbo navuze mwa abastar mvuga mwa underground mvuga bona basire wa mbere wavuze ni wewe nta kibazo okay muri ico gihe reka ndabisigure muri rusangi mwaducungura umwanya umwe ducunguze umwanya umwe wawe hasigaye babiri mwaducunguze umwanya umwete kuko mvuze mwo navuze muri rusangi rero harimo ibintu bitatu muga kintu gikuru mugo rusangi ariko hari haba guha inspiration n'abatuma mvuga ati inspiration bwa mbere nije kuko nije nimvira ukuntu ndirimba reka rero mvuge true story y'ubuzima rero nkuko abantu bambonye ngaha bashobora kuvuga ati Jesse niko mvuga wewe ibyo wawe ndabigaruka ko mutuma nkeneye abandi babiri ukeneye abandi babiri ndetse n'abandi babiri abasani bose basigaye abasani harimo rero harimo bose basigaye mu gihugu
uvuze nde rero nde cy'u Burundi kuvuga ba Sadbi ba Big Fizzo bande bose ba Bface ba Alvin bose kirabamena vyovana n'uburyo kibamenamwe kitamenye mu bubamfu cyo bamena mu buryo ivyo nibo bihariya ko nabo barabizi barazi ko kibamena umva washaka ndabakuvugire oya nti orinda kuba mvugira ko nanye sanzwe nivugira okay ndakeneye rero kuri wewe nawe kikumena kangahe mundwi nibaza ko bivanye nuko jo nitahura nibaza ko kumena biragoye biracagoranye donc wibesheye sinibesheye wa mbere kimena ni jewe reka ndabisigure wewe abantu rero ujare ikirungwanya abakunzi ba Isaac TV jendi ari afika n'abantu baririmba ibintu badashaka reka ndabisigure nakuvuga ngo kirabamena kiratumena ngo naje kiramena nakubaza kikumena kangahe bavuga ni Yesu yigishiriza mu migani reka tugende ndagusigure kiramena ariko sije mbanazi reka ndabasigurire kiramena uvyumve bivanye no kumbajije kiwanje navuze uruhande rw'iwanje bifashe n'ivyo nagombye gusohora kuko jewe sindaja nga ku social media ngo niyemere tugende bukebu tugende bukebu akavuga ati nari mwibi nibi uri kurababesha reka kubishiramo inzigo none kubavugira novuga ko ndazibona ifoto za avuga ati nari mwibi nibi ariko ntaburumva bavuga ko bafise ku makonti yabo bafise amahera bafise muga munyu mugasanga bariko barira gute none ireke example nizo nkeneye nizo uri kuranyima kandi waravutse nibaza ko ntihakenewe amahera ntihakenewe amazina pito y'abo bantu ahubwo hakenewe kumenya ukuri muri twebwe mu kugira ngo abantu ntibashaka kudufasha ega ntibavukwepa ivyo niko ndakubwira abantu ntibashaka kudufasha bazomenya ahantu badufashiriza bamenya aho tugwaye bamenye ukuntu bashobora kuhavura bivanye n'ukuntu dusanzwe tugira iki tubikora urumva nka Efrem kiramumena cengeneye kuba no mufasha kimumena gute kugira ngo menye ico no mufasha tugende gatoya nk'abantu bamwe bataratahura ukuntu ivy'umuziki bimeze babonye twinjiye muri studio bavuga ati wa muririmbyi arahiriwe ujya muririmbyi afise amahera menshi amaze gusura indimba zinizi ariko bamenye ko ntaba yambajije muga ndiko ndagenda bukebuke ku bantu bakunda kuvyumvira muri ico gihe ntimibaze ngo dufise ibintu vy'umurengera ahubwo turivuna ugasanga turiko turikwana ntanafise nta buryo n'umukondo kazwira nkese nta buryo dufise kubw'ivyo rero ejo tubikoze ko nkuko nguma ndabigarukana tubikoze ko mudutahure mudufashe hama bayafise rega nyimba utayafise sigura ko nabandi batayafise nimba abandi bayafise ibiganiro bakunda gukora hose je nizera ko 90% bose mugozi ibiganiro aho bari hose bavuga nti usimbire kuri chano yanje ugende ugire kubera ko babivuga kandi bavuga ko kubera ko babivuga kandi bazi ko bikwije ntaba yavuze ntibikwije siko navuze none bagwagiturire mugira sigiturire turiko turagerageza gutahura canke usanga umusheri wawe ari umustar none nzofa ni ntama yabayirinze ni vyiza cyane ni ntama yabayirinze erega ni jewe nyene nuravuga bitwara kure inde wewe bravo turaberanye twajanishije murabizi ntabwo nigwa ndavuga murabizi twahuriye mu kiganiro nabonye nuko yagerageje kunyigana yaje kwigana sawa urumva uriko rero sikubavugira uri kuvuga ibintu ariko hari indi realite ndayivuga nimba wowe atavyufise n'igisigura ko ari bose kandi n'ivyo bafise nabo ntibikwiye igituma bavuga subscribe
nijya nka murindi barakeneye support yabo barakeneye abari kure utazoshobora gushika muri sale kuraba lancement officiel reka ndabivuga nibaza ko igikorwa ciwe ivyo uri kuravuga ku muntu ko adukurikirana nimba amaze gufata amahera yiwe cyangwa afata amahera yahawe akagenda muri studio akaririmba audio hama kavayo akagenda agakora video hama akayishira kuri YouTube nkuko bikogwa hama akayigira ama media tour ahari hose ibyo mvuga arabitahura kandi ibyo naririmbye arabitahura ariko wowe nimba utarabikora ndumva ko bishobora kugorana mugira ubitahure nico gituma uri kuraharira emera nimba umufise emera ko kimena kuko wankunze uko nyene menya ko kimena ikindi na nagukunze uko nyene tugende inika ndagukundira ndabizi ntaca kubwira kuko muri kumwe icyo navuga cyo urumva nawe uri muri wa mugwi hamwe bagusabye gukora ikiganiro muhira utoshobora uzobishaka wese karibu ndemera icondi niko navuze ati ndi umurundi ari ndimo narimvye uko kandi mvuga nti ndi umuntu uko mbayeho natanze n'akaroro ndababwira ati ubu systeme na nihenze gatoya ariko haraje ibintu navuga ati ubukingirizo bw'umunwa urashobora kuri none uri muri bisi canke uri kwikinga uri nk'umuririmbyi bitwaye none hari wakubwiye ko yase kujya sawa ashaka gufata taxi cyangwa afise uburyo bwo gufata bajaje ahubwo ikintu nabonye harimo inzigo uri kurabapfuhira atabyufise ntigisigura ko n'abandi batabifise nibaza ko mu baririmbyi ijana ndibaza ko ntagira uwa 99 abayeho nabi ariko ibyo mvuga wavuze ngo kubafuhira ariko nagombye kuvuga nti ni byiza ko tuvuga ukuri abantu bagatumenya nimba kandi hajya babona uvuga iwawe reka basere mvuga uko iwanje rero jewe Johnny Ephraim ndakunda sivyo ariko abantu benshi bazi ko abasani badakunda ivyo niyo jya mbere byumvise usubihari abasani barakunda bien sûr ariko urabizi ko akunda ngo abasani ngo usanga bakunzwe n'abakobwa benshi niyo jya mbere byumvise ivyo barabivuga ko ndafise mikoro ndiko ndakubaza ariko reka nsigure rero nkuko wavuze nisigure mumenye ko navyo bibaho mumenye ko ivyo naho bibaho hariho abantu bafise imitima iri direct imeze neza ipanze neza bisigura ko badahemuka kuko abahemuka gusa siko n'abaririmbyi gusa n'abandi bantu hajya bavuga nti umwana w'ubwenge yumvira mu rusako umuntu ashobora kuvuga igiti ariko aravuga umuntu igiti kigorogwa kikiri gito muga umuntu ariko aravuga umuntu rero simvuga abaririmbyi ngo ushavure ni nkuko nari kuvuga taxi vero kirabamena kuko wamenye ko uzi ko sheri wawe ko uzi ko sheri wawe ari umusani nico gituma uguma ushiramo inzigo nari no kuvuga ati n'abakonvoyeri nti kiramena nabo nyene kiramena hari uburyo kimenamwe ninde kumuzi ko atari banganira iyi ni TV online abishaka kubimenya barindire save the date arababona kure bavyiboneye bazicanye cyuko turarangiza ikiganiro hari iparti simvuze ngo narumvise ko ivyo nivyonzi nyumve neza hari parti wakase uvuga yuko Delicia kimumena mwirya ndirimbo ubarayumvise je narayumvise gusa nuko urabizi hari abantu dufate wowe iyi niyo TV atangure gukorerako yego abarundi baramaze ati nta kaburimvo niyo wabona umuntu yarakora akorera ngaha ejo agahindura abafise igituma yahinduye kandi ahinduye agaheba cakindi bisigura ko cakindi ahevye nticari ciza hajya handi hantu aba yimukiye abona ko yimukiye kwindi level ivyo urabiharira donc nivyo washatse kuvuga ko Delicia kimumena oya ega nawe n'umuntu ega nawe nasha abo basari mubona ni babahende kiramena nawe uri umuntu kiramena mena Jenny Kimena nikimena avyumvise Jenny Kimena kandi sindi umusani jewe yakozima ko ntari umusani umusenzi
washaka kuvuga gute umusenzi kazi kintu cyaba kinshi abakunzi ba Isaac yemewe nishe abakunzi ariko sinabwa ko ikiganiro mezuko ariko umuntu vraiment erega nico gituma uno munsi waberetse urabashize uno munsi bashiriye ku mugaragaro umuntu wahora unyegeza nico gituma ntiwahora ukora ikiganiro mezuko uno munsi urabashiriye live abakunzi ba Isaac TV gusa icyo nababwira ati Imana irihangana nico norangiza ndababwira amen hama kiramumena agenda mugire subscribe wiwe kugira ngo ariko umuntu mushireho na commentaire muvuge hajya ahantu Ephraim warimbye kujya iyo uhindura ukaririmbuku hajya ijya studio wagiye kuzohindura uje ngaho ujya mu muntu akore video uzogira ukunuku hajya ahantu wifashe kujya ntibari kwifata kujya ivyumviro vyanye turabikeneye ntidukeneye uburyo bwonyene turakeneye erega bampaye n'igihumbi no cakira nta kibazo erega ndabasezerere ndabwiye ko ndabakunda cyane Isaac TV murabizi utaragira subscribe hari ibintu byinshi biko biragusiga so gira commentaire siraryohewe basiganira ryohewe gira commentaire rero hama ikiganiro kikuryoheye sharing n'abandi kuri micro ya Sannta la tarita behind camera Juma Jux ciao ciao